abantu ngo batindukirira Mose, bahindukirira Mose batangura kumutuka. Aho guhindukirira Imana nico kibazo dufise n'uyu munsi, dushika mu ntambara. Aho guhindukirira Imana duhindukirira mu zindi nzira tugomba, duhindukirira abantu, duhindukirira ibintu, duhindukira ibintu bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana riravuze bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, eka nta uringaniye nawe. Uri Imana ihindura ibyahindanijwe n'umwasi ukabihindura bishasha kubw'imbabazi zawe n'imbaraga zawe. Muvyeyi mwiza, n'ubunda kwiyambaje kubw'urukundo ukunda abantu bawe, ubahindurira ibihe. Mwami Imana, bari mu bihe bikomeye by'umururazi, ubihindure Mwami Imana ibisosa, ubahindurira ibihe kugira ngo banezerezwe n'ibyo bakoreye Mana. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Jambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni jambo rivuga ngo ibyo birura mu buzima bwawe nta wundi azobihindura, ni Kristo umwagazi w'Imana nzima. Haleluya. Kristo ni wafata ibirura akabihindura ibiryoshe. Kristo ni wafata ibisa n'imisozi akabihindura bigahinduka amataba. Nico gituma n'ubusubira gutera intege abantu bose ngo hungira kuri uyu mwami. Haleluya. Hungira kuri uyu mwami. Uyu ni wafise ijambo rya nyuma. Uwo ni ahindura ibyahindarijwe n'umwasi akabihindura bishasha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuvayo. Turasoma igice ca 15. Dusome kuva ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 26. Ukurura kw'amazi y'Imara. Mose ajana abisirayeli bararangurura bava ku kiyaga gitukura bataha mu bugaragwa bw'Ishura. Bagenda imisi 3 muri ubwo bugaragwa babura amazi. Bashitse Imara ntibashobora kunywa amazi yaho kuko yari umururazi. Nico catumye hitwa Mara. Maze abantu bidodombera Mose bati, turanywa iki? Nawe atakambira Uhoraho amwereka igiti agiterera muri ayo mazi aca hinduka meza. Aho niho Uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa, kandi aho niho yabageragereje. Arababarira ati, nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, no kumvira ibyagezwe vyiwe, mukitondera ibyo nihanikirije byose, ngo nta ndwara izobatera nk'iza yateje abanyegiputa, kuko ari we Uhoraho abakiza indwara. Amen. Urumva bantu b'Imana, urugendo rw'Abanyisirayeli ugumve ko ari nk'urugendo rw'umukristo, uvyumve ko ariko nigo rugendo rwacu. Aba bantu bavuye muri Egypt, Imana ibabwiye ati ndabajanye mu gihugu c'isezerano, igihugu gitemba mu mata n'ubuki. Abantu barabaye excited, bararyoherwa, baraneze, bararirimbira Imana, baratazira Imana, Imana ibereka ibitangaza. Bavuga ati nta mana isa n'Imana yacu. Bashitse mu nzira, murazi ibyo bahuye navyo. Baciye mu bugaragwa, mu kiyaga gitukura. Induru ntibabuze kwivuza, babona ingabo za Farawo ziri inyuma yabo, ariko Imana igenda. Murazi ko yabishe bose. Bashitse mu bugaragwa bahura n'ubutayu bukomeye, bahura n'ubugaragwa bukomeye butagira amazi, butagira ikintu na kimwe. Amazi yaho ngo yararura. Bantu b'Imana, uru rugendo rw'akakiza twatanguye duhuriramo n'ibirura byinshi. Duhuriramo n'ibitubuza kubandanya byinshi, duhuriramo n'ibiduca intege byinshi, duhuriramo n'ibidutera ubwoba byinshi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo humura, ntimutinye, ndi kumwe namwe. Haleluya. Rivuga ngo humura, ntimutinye, ndi kumwe namwe. Ngo abantu, ariko kandi nico kibazo uyu munsi kihari. Abantu
ngo bahindukirira Mose. Bahindukirira Mose batangura kumutuka. Aho guhindukirira Imana nico kibazo dufise n'uyu munsi. Dushika mu ntambara aho guhindukirira Imana duhindukirira mu zindi nzira tugomba, duhindukirira abantu, duhindukirira ibintu bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyo duhura nabyo byose, haleluya, duhindukirira Imana tuyibwire. Mose nta zindi nkomezi yari afise, nta bundi bushobozi yari afise. Yari afise ubushobozi buva ku Mana kuko bari baravuganye, haleluya, kandi akayizera. Icyamufasha ko ari ukwizera kwiwe ngo arasenga Imana. Imana igira iki? Imuha ama strategy, imwereka igiti. Ngenda kubwire muntu w'Imana, Imana hizo kwihishurira utayirondera. Oya, hizo kwihishurira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka barambona. Haleluya. Igihe rero uyirondera izokwiye, igihe utayirondera ntayo uzobona. Rero ndagutera intege. Intambara zose uri kuracamwe, ibibazo byose uri kuracamwe, rondera Imana. Imana niyo nyishu ya byose. Haleluya. Niyo nyishu. Rero aba ngo Mose arasenga, Imana imubwira icyo akwiye gukora. Nawe uyu munsi iriko birakugerageza, iriko birakugwanya, ni warondera Imana izokubwira uko ubigenza. Haleluya. Izokubwira ingene ubigenza. Kandi ntizoyifata igihe kirekire. Oya, ariko kimwe ndakwinga muntu w'Imana ngo wige kwihangana, wige gusenga, wige kumva icyo Imana ivuga. Haleluya. Mose ahindukirira Imana, nta kindi yakoze. Imana kiramubwira atumviriza cyakiriya giti. Haleluya. Hamugiterere mu mazi, aya mazi araryoha. Muntu w'Imana, isengesho nico giti. Isengesho rihindura ibintu, isengesho rihindura imigambi ya Satani, isengesho riragukomeza, isengesho rirakubaka, isengesho rirakuremuka, ibyizigiro bikaduga. Haleluya. Mose yari yaramenye ko atakindi kigwanishwa na kimwe kindi akwiye kuraba. Ikigwanisho cyo cyari isengesho, kandi Imana nayo ikamwumva. Rero bantu b'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, tureke kwigwanirira, tureke gucika intege. Umwasi we nta wundi mugambi n'umwe afise. Afise umugambi kuduca intege, afise umugambi kutuburabuza, twereke ko ibyacu bitagishoboka. Ariko imbere y'Imana byose birashoboka. Haleluya. Haleluya. Rero ndagukomeza, nanje nikomeza ngo duhanga amaso Imana. Haleluya. Ibi tubona birura, ibi tubona bisa n'ibisozi miremire turashobora kwiduza, umwami Imana azotuduza imisozi dushike. Haleluya. Ibi by'umururazi, ibi tubona ngo mbega bigenda gute, Imana izobihindura biryohe. Haleluya. Duhe intahe. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Imana data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe ndavyirata kandi ndavyizeye. Uri inshuti ya bugufi, uri gitangaza, urera kandi uragorotse, ntumeze nk'abantu kandi ukora nk'abantu, ukora nk'Imana. Kandi cyo ndagukundira, we gutoranya ku butone nk'abantu, ugirira neza abaguhungiye ko bose. None ndasengeye mwami Imana, abantu bose bari bacitse intege, bihebye, bihebuye, batabona inzira yo gucamwo, bizere wewe kandi banezererwe wewe ko ari wewe ufise ijambo rya nyuma. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakunina haje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagira.